Kaze mu kiganiro Mupupu, ijwi risemerera ry'icabona ca Kristo. Imana mu kwishura kwa mbere nibaza jewe kwanshitse kandi nibaza ko ni nako Kristo yazanye, ni uko guhishurirwa Imana nka papa. Amen. Ryari nako ndanavyiyumvira nza numva muri jewe huzuye amashimwe mashasha niko navuga Mana. Ariko si ubuntu bwa Mana kubona naraguhishuriwe nk'Imana. Amen. Mugabo Imana papa. Amen. Imana papa, Imana umugenzi, Imana umutware wanje. Amen. Umugabo wanje. Amen. Kubera uzorabe umuvyeyi wawe, kenshi toshobora no kuba utuvuga ati Imana, mugabo gushika igihe yihishurire nk'umuvyeyi wawe, mugabo kandi umupapa wawe agukunda, wa mupapa atari umupapa wa wundi aza gusa wa wundi utinya no kuyagisha, utinya kuvuga ico wiyumvira, utinya kuvuga kubera aca gukarira, mugabo umupapa w'urukundo, wa wundi akubwira ati ngo mwana ngurire, ingo umbwire uburofa bwawe bwose, ngumbwire ubujuju bwawe bwose, nta problem, ngumbwire udukuru twawe twose. Amen. Ugasanga hari igihe abantu dushobora gusanga hatugoye kubera tuba ushobora gusanga twakuriye ahantu umupapa wacu ntiyari umugenzi wacu, yari umupapa gusa, yari ushika dusonera ntituvuge aje umva hakaba habuze ubwo bugenzi. Nibaza ko ico gituma Imana yabonye ati ntibikwiye ko ndababwira ko ndi papa gusa, ndazi ko kwisi kuba umupapa mushobora kuza kubirondera mugashaka kunyitiranya n'abapapa bo kwisi. Abapapa bo kwisi barashobora no kuba babaye abagenzi banyu, mugabo uwo mupapa azoba umugenzi wawe. Amen. Agashobora no ntimushobora kuzopfa na rimwe akubereye umugabo wawe. Bibaye ivyo kwisi muba mugiye muri inceste, muba mugiye mu bintu mu muvumo, niko nabivuga, sinzi gene bakivuga muga niko novyita. Urumva mugabo Imana yonyene niyo dushoboye gushikana naho hantu n'umupapa nk'umupapa wacu. Amen. Naho rero je mbona mvuga nti Mana, urumva wewe udutumira ahantu ata mwana w'umuntu ashobora kuhadushikana, atanerekuriwe kuhadushikana. Haleluya. Dushimira Imana yacu kubera ndabwira ikidukura mu idini kitujana mu bucuti n'Imana ni kuhishurirwa Imana nk'uwacu wo hafi cyane, kandi biguma biba hafi cyane umwanya wose. Urumva kuba kuri papa ukaja ku mugenzi, ukaja no ku mugabo wawe, umva umuja ahantu haguma haba plus profond. Amen. Urumva rero naho nguma mvuga nti Mana uri mwiza Mana, ubuntu bwawe uri Imana, nico gituma iryoshe, nico gituma ubwayo idukwiye. Amen. Kuko nta hamwe uzoronka ubukwire bw'Imana, sinzi bivuga, uzoronka ubwuzure bw'Imana, nta muntu numwe azobiguha, nta papa wawe azobiguha ngaho kwisi, kuko ntazoshaka umugabo. Abaye umugabo wawe muzomugiye mu muvumo, ni ibintu bidashoboka. Nico gitunda kubwira ashaka umugenzi wawe, mugana azopfa yashoboye kuba umugabo wawe. No uvuga hazokoma hari itandukanyirizo ya papa wawe n'umugabo wawe, mugabo Imana yonyene nishoboye kuri ivyo vyose kuri wewe. Amen. Iyumvira ico kintu basha curaba ukungena Imana yacu ari idasanzwe. Nukuri sindababeshe, umenga nibisazi ndiko ndababwira kujya mugabo jewe gabasha, reka ndababwire nukuri ndi umuntu numva Kristo namuhishuriwe nk'umugabo wanje kuva igihe naragwanye no kubatirizwa igihe nari ndiko ndiga ivyo nafise amakuru biblique, yari kwiga Bibiliya. Mugabo ico gihe naragwanye no kubatirizwa kubana nari navuze nti nari nabatirijwe ndi umubebe muri katolika. Urumva kandi kuri jewe navuga ni jewe sindiko ndondera n'ubundi idini rishasha, ndiko ndondera Imana, niko kane nayitoye ndi mugabo gusa ivyo bintu byo guca ama politike yo kugira ibiki numva sinavyo nshaka. Mugabo kubwuko nababwira ndamaze kubabwira ukungene nari nahuye n'Imana, ntitwahuriye mu isengero. Imana je twahuriye muri chambre ahantu narindi nari nawe ego
umva ndamaze kuba iyo ntahe n'ukuri muzo yabe yaraho navuze nti yitwa ngo mana ndiko ndondera iki. Urumva duhuye n'Imana aho hantu naranyuzwe gushika nararinzi yuko sindiko ndondera Imana yo mu bakatolika, sindiko ndondera Imana yo mu baprotestant, Imana yo mu musulman, Imana yo nta na hamwe, ndiko ndondera Imana natoye, Imana yankorotse ko nk'urukundo byagenze. Iyo Mana niyo nirondera, mugabo ndagiye kurondera mugana ndabizi ko atari Imana ifise irindi zina atari Kristo. Amen. Atari Yesu Kristo umwami wacu, niwe natowe ko niwe nahamagaye, niwe narondeye. Amen. Hama donc ndagiye kugira ivyo vyigwa vya Bibiliya. Umva hatanguye vyo kubatirizwa ndagwana navyo, ndavuga nti oya ivyo nyejewe numva ari ma politique nakenewe kizima nitoreye Kristo Yesu wanje, none ivyo edayo nta na kimwe biza kwa influence, nta na kimwe biza gushiramwo cyangwa kongereza uko gukuramo. Mugabo ndibuka yuko kubw'ubuntu bw'Imana hari ukuntu mwe yabigize uko bigize. Nico gituma mvuga nti niyo twuguriye imitima yacu tugahindukirira n'imitima yacu umukama wacu mwe muyera akabone ico kibanza muri twebwe, n'ukuri Kristo akavuga ati okay uyu muntu rero ari ndabona ko ariko yafashe ukuboko kwanje. Tuguma dufise intege nke, tuguma dufise aho dufise ibintu vya kera biguma bidukwega, biguma bidushaka gusubiza inyuma, bishaka kutwicarika kutugumiza hahandi nyene, canke bidutuma nyene duhusha n'ubugombe bw'Imana. Urumva naho dushaka mvuga nti man uri mwiza kuko hari aho uza kwikorera, jewe ntashoboye ntari atari uko ubwenge bwanje, atari uko ikintu ubuhinga bwanje, ariko habaye kubw'ubuntu bwawe Mana wakoze ico kintu kikankoroga. Ico kintu carankoroze gushika na harageze igihe donc harabaye navuga gute ama session hari ababatijwe, harabaye ama groupe irabatizwa iragenda. Je ndavuga no, je nari numva vraiment sinkeneye ivyo bintu nukuri. Hama haragera ya kabiri barasubira baravuga ati nukuri ababatizwe siniyandikisha, ndavuga ivyo wonye nzoza munyigisha iyo biraje nishakira iyo Mana, kumva iyo Mana nibiki. Mugabo ivyo bintu mubirekesha, narabatijwe ko iki muza kuvuga ko ivyo nagize ataco bimaze. Hama mugabo nshima Imana ko urumva rero naho ndiko ndababwira yuko je nari numva iyo dossier nayugaye, mugabo mpemu aho hani iciyaguma gwagwara nababwira ariyo kudodora n'urutoki, ariyo kudodora n'ugwara kwa rundi ruguma ruvuga ati nitwarengana, ukumva nyene harakuderanjije, harakukoroze. Rero aho harankoroga, hama ndije ndavuga nti mwemu none vy'ukuri hajya ndakene je ndabanze kubabwira mbazi ibibazo muhemu gushikana n'utubazo tw'uturofa twose, nta na kimwe numva dufise kwidegevya muri we. Amen. Nukuvuga nta na kimwe kimara maje kuri we, kandi ni nawo wa mbere ushobora no kwiyumvamwo uvize ko kwidegevya gusumvya umuntu wari we wese. Amen. Rero ndabigutumiriye mwe nawe uza n'ukuri. Niyo bico gihe rero je ndamubwiye ni mwe none ivyo vyo kubatirizwa ivyo nibiki. No mbwe ntababeshi navuze uko nyene, navuze ni ivyo cyose bitahura kubera ikino batizwa. Mbwira igituma no batizwa, none kubera iki bikenewe bashe sindabeshe singenda abwira ngo naciye ndonkisha ubwo nyene ngo icwe numva niyaza ko nshobora kwa ntanaronse n'inyisho musi nyene. Rero ico gihe ijwi ry'Imana ari wo mpwemu yera numva ansiguriye kubatizwa ku buryo bwiza, uburyo ntari niteze. Sinari nukuri yabunsiguriye nka mariage nk'ubugeni, sinari bwabe marié, sinari nzi mariage taruko nyene nayumva nkayibona, mugabo ntaciye, mugabo yarazi ko biza kunkorako. Nawe ashaka kuzogusigura ukundi, mugabo azi uburyo azi ko buzogukorako. Amen. Urumva aransigurira yuko ubu unye kuba naramkiriye Kristo, ndiko ndamurondera, ndiko ndaja hirya no hino ngira nuko numva ko ninjiye muri relation, ninjiye muri fiançailles, niko navuga ubu turi muri fiançailles. Mugabo akavuga ati ntibikwiriye ko haba kusabwa irembo n'ibiki vyose no mu buryo bwo kwisi, ubu ufise umugambi wo kugira ubugeni. Amen. Niho hantu uvuga uti okay ikidodo kiragiye ko koko isi yose bimenye, abantu bose babimenye nduwawe uruwanje. Amen. Ati nca numva nsiguriye ko ubwo kubatirizwa kwanje yasaba arico cyayo
kwa ya mariage ya Kristo nanje, amen, yo kuvuga ati sintinya no kubivuga mu bantu ibihumbi n'ibihumbi, uri uwanje mana ndi uwawe, amen. Rero n'igihe nagira niyo baptême nabatirizwa, nukuri ariyo ukuntu bakubaza ibibazo ngo none uremeye kuzokurikira Kristo, nukuri navuze ego 100% muri jewe, navuze nti niyo ego ya mbere nahaye umugabo Kristo wanje, amen, umutware wanje wa mbere, umugabo wanje wa mbere, nabwiye ego. Ubu ndi marié, ndafise umugabo nshima Imana, bamvuga iminsi yose ni umugabo wa mbere, nabwiye ego ni Kristo, amen. Ico gihe nari nanyuzwe, burumva nico gituma ndiko ndavuga ama dimension sinzi ngene uburyo Imana itwihishuriramwo, ko ari uburyo buguma buba deep, buduga, buba bunini ya gusumba, ni buba bunini gusumba, ari kubera tuguma tuduga. Nukuri numvise umenga ngiye ahandi, nari nambanje kumumenya nka papa, narababwiye mu ntahe yanje, numva urukundo rw'umupapa, nariko ndondera papa, nariko ndondera iki, mu nyuma nza numva urumva rero naho naciye mbona umugabo, numvise ngize mbonye Imana, menye Imana nk'umugabo wanje, amen. Wa mugabo numva ko nukuri ubu rero umva jewe ndi marié, umva ni ubuzima bwawe umugabo mubanamwo vyose. Umugabo wawe ntimugenda gusa muprofitana ngo ico uzompa, ngo ico uzongirira, oya, abari imitima koko ikoranye, ko ukumeze turabana gusumba, dushaka kumenyana uko tumeze imbere yo gushaka kumenya ivyo dushobora gufasha gukoranira, kumariranira, amen. Mugabe vyose bikava muri abo kubanza kuba twahuye nawe, urumva naho rero kuntumira kumenya Kristo nk'umugabo wanje, amen, nk'umugabo wawe, amen, abo umugabo wawe mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo, amen. Kristo dushaka twese, suko ari polygame, navuga gusa uko ashaka abagore benshi, twese hamwe umubiri umwe, amen. Ashaka ko umubiri wiwe, umubiri umwakira, abo tuguma tuba turi benshi munini, amen. Urumva mu nyuma rero niho namenye mwe muyera nk'umugenzi wanje. Mugabo urumva ivyo byose je kuri jewe byarafashije, kuko kumenya papa nari ndabikeneye cyane, kumenya umugabo byari bikeneye cyane. Mugabo bose ndabimenye ntituvise ubugenzi, hariho ahantu hahaga, hari ahantu habi, hari ahantu uburyohe ubura. Rero nshima Imana ko aho hanashitse, kandi niho hantu ndahagutumye ko tuhajana mu, amen, ko nawe uhumva mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bw'idini bwarambihiye, bwaratumye nibaza ngo ibintu by'Imana birabishe, nta nivyo nzopfa naragize. Mugabo nararondeye, narashatse kujamwo cyane, ariko gabasha ubaye ubucuti na Kristo, amen. Umvise ingene Kristo ryoshe, ingene Imana iryoshe, ingene Imana yaga mwe muyera, umukuru ukavuga uti nadaje sindi umupastor, novuga ndi cabona ca Kristo gusa, nukuri. Kandi nivyo ni binini, simvuga gusa, mvuga nti nukuri. Urumva sinkeneye amatitre, sinkeneye ikintu cyose, mugabo juste kumenya ko ndi wa Kristo. Yo ndasenze ko twese aho turi twese, nukuri ikore ku mutima wawe, wumva uvuga uti Imana, iki ni ikimenyetso kikwereka yuko ndagukene, ko ndagusavye uze ufashe umubiri wanje, uyu mutima wanje w'ikibuye umenagure, ugire w'inyama, maze Mana ntangure kuba sensible, ntangure kugukunda gusumvya ibintu vyose, ntangure kumva ndakwifuje, utangure kunzungurukamwo, amen, umwanya wose. Nyotegwa ijambo ryawe Mana Kristo, nje muri Bibiliya, nukuri bimwe bice bintuma nguma ubwenge bwanje buba bushasha, haleluya. Umutima wanje waruvyimbye, warukomeretse, utangura kuza kuwukoramwo ukawukiza. Mana nibwo buzima ufise, ntahuri ico kintu ico ari cyo kuba mu bucuti nawe Mana, mbe mu idini, mbe mugende mu bucuti nawe Mana, nkuko ubishaka ngo uvyifuza. Nitabe ubwo butumire bwawe mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo, nibyo ndakwatuyeko, kandi nzi ko kubw'ubushobozi bwa mwe muyera bikubako kandi uvyakire, haleluya, mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.